Yesu nashimwe. Amen. Naje mpagaze. Ko mutavuga amen, naho Yesu ashimwe. Ni izina rya Yesu turirukanya abazimu kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu uvuze ngo rishimwe mukwiye kwitabira. Aha. Yesu nashimwe kandi. Mpagaze ngaha shimira Imana zizigiye inkorera. Uko hari abantu benshi muri aka kanya bambona bari bazi ko bampambye. Je nafashe urugendo ndaduga kugira nduge ngiye gufata imodoka ndagwa hasi ntacitaye. Rero ndahaguruka fone barayitwara ubwo mama yari hande arayinyereka ati ni wakiri iyo fone ubundi bo yayibitse. Maze kuduga ruguru sinigeze noroherwa. Buca ari bonane abandi bahimbaza iminsi mukuru nafashwe n'umudayimoni uramuhera ibintu mu maso ndasha biranga. Ariko ndavuga ati Mana ndazi ubu naregereye igicaniro cya repentance, reka rero naje nkoreshe amazi bampa kugira ngo ndebe uyu muriro uri muraka mu maso ko wohera. Ndabwira abavyeyi genda munzanira amazi niyoze mu maso. Y'amazi ndasenga ndayiyoza mu maso. Niyogeje mu maso bitangura guhumuka cyandaryama nikanguye cyahetse. Rero ndashimira Imana cyane, Imana yanzanye ngaha mu gicaniro cya repentance. Nkaba nongeye gushimira Imana. Ikindi cya kabiri maze kumanuka sinibuka umunsi neza narafashwe n'ingwara nirotrovamenga ndi mu Kirundo. Ni kuwa gatanu hari hirya ejo. Ni kuwa gatanu. Ni kuwa gatanu hirya ejo. Uziko ndamwibutse. Ndakwibutse kabisa. Manari nyene hari kuwa gatanu. Je nirotrovensanga ndi ngaha mu rushengero. Wafashwe uri muhira? Nari namaze kumanuka. Wari wamaze kumanuka? Umaze kumanuka? Ariko mwamengo ndi mu Kirundo. Uca uratakaza ubwenge wibona uri mu Kirundo. Nirotruva rero ndi ngaha mu rusengero. Ndashimira Imana cyane abantu bansengeye ntabonzi ariko maze gutora ubwenge nabonye abasenzi tubana na pasiteri. Ndabashimiye cyane rwose kuba ndiho kuko ikubuntu bw'Imana. Imana ya repentance rero ndizeye neza izoguma ibinsabira kuko niyo ngiye kuryama ndabona ndinze njyama umenga ndi mu Kirundo ariko Imana izobinkiza ko ndi ngahaye mu gicaniro cya repentance. Imana yagutabaye ukaba utapfuye kuwa gatanu. Hari abantu bari ngaha anye kuwa gatanu. Bamuzanye ni taxi hariya anye bamuzana hano mugabo yibereye mu Kirundo. Ntimubyumize ko yari yibereye mu Kirundo. Bamuzana amaboko yataye ari kiziga adahema. Nkora ngaha numva umutima wapi, numva imhemu n'utuntu dukeya kabisa. Turavuga nti reka tumusengere isaha imwe, amasaha abiri, amasaha atatu dusenga atano gukoma. Urazi gusengera ikintu kitabuja atanagira ngo ugasenga abasenzi bose baratoha bahinduka amazi ariko Imana yo mwijuru iramugarura. Ariko Mana we nta muntu yokomera Imana amashi. Haleluya! Uyu kuma mumubona ngaha aya n'amahigo ya kabiri Imana yamwongeye. Byukuri je nta muntu yarazi ko byari kugenda nk'uko byagenze ariko twaravuze nti mwabazimu mwanka mwemera mutegerezwa kugenda mutena mugira gute mutandoka kwa jina la Yesu. None Imana icumwongera yandi mahige twongera Imana amashi menshi cyane. Yesu nashimwe. Amen. Hama nanje nongeye gushimira Imana yo mwijuru iyo yakoze ibitangaza muri izi ndwi zibiri ziheze, aho Imana yarayirenganuye mutoyi wanje yari kararenganywa mu bintu bitashobora gusobanuka
aho bamwagiriza hafi umuriyoni n'ibihumbi 800, bamwagiriza ko yoba yivye insinga z'ahantu bari kubaruba. ivyo ntago bikenewe, vuga gusa ico Imana yakoze. Imana yakoze ibikomeye, yaragiye mu gasho aramara 7 ngaho mu bwiza. Je ndabona katanzira nimwe ishobora kuboneka kugira ngo acirigwe urubanza rwo kwezwa. Ariko ndaje imbere y'Imana ndasenga, ndavuga nti Imana, wibuke ikintu kimwe noba naragukoreye cyakunezereye, ariko mutoyi wanje arenganurwe. Mu bwiza ndabaza Opeji, arambwira ati mutoyi wawe nta buryo na buto afise bwo kwisigura ngo vyumvikane. Baca bamujana kuri Besere, bamujanye kuri Besere aramara imisi 3, hama baca bagomba kwaja kuri parke kuburana. Agiye bavuga ko kwa kabiri kariho bazogenda kuri parke kuburana. Uwo munsi kwa kabiri nirirwa kuri parke ntibaza, ariko ku munsi wa kane Imana narayibonye n'amaso yanje. Harageze aho baja kuburana, turabaza ababaherekeje abapolisi, none abacu baraburana tutagiye kumviriza baratwankira. Ariko ngo masenga Imana yaraciye urubanza rubereye, yo yicira imfuvyi n'abapfakazi zibereye. Ndashimiye Imana, aho bari bicaye mu kirongozi naramuraba nkarira, nkavuga nti mutoyi wanje aragiye mu mpimba. Ariko Imana yarabikoze, tuyiha amashimwe n'icubahiro. Imana ihabwa icubahiro cane ko yamutabaye ikamugirira neza.